biribonekeza muri iyi minsi ko ibiciro bivuga ku munsi barabivuze n'abatunganya amafaranga yagenga umwaka wa 2023 na 2024 ko bazoza cane barashira ivy'amatagisi hejuru cane kuri iyo byose bikorwa na cane biva hanze, ariko twebwe twagomba tugaruke ko tubona ko bitorohereza abantu bato bitorohereza n'abakozi ba leta. Nibi twagira dusabe kugira ngo leta ihitwararike cane mu mitwariko. Twagira dusabe leta nuko bwa mbere dusaba yuko yoraba ko ibiciro byo hagarara. Dusabe leta bwa kabiri ko aya matagisi y'urutavana ko bashira kuvyo abanyagihugu bato bakeneye, abakozi ba leta bakeneye, yuko kumbure yoraba agahagarara. Dusabe kandi ko leta yoraba ikorosha ibi biva hanze ari bifungurwa navyo nyene kumbure bikaza mu nzira zoroshe, kumbure ngomba kuvuga nti bobikurako n'amakori kugira ngo tubironke bigwiriye kandi bizimbutse. Ikindi nuko kuraba ko ivyose biza birabura, ibintu byankenerwa biza birabura, sukari, igitoro, ibyo kubaka, eka n'ibindi byankenerwa nk'ifungurwa, ko leta yogira kumwitwarariko kugira ngo bize biraboneka. Ikindi novuga dusaba ni ibi vyuko uko bishoboka kose leta yoze araba agashara ko kajanye nuko ubuzima bwa bumeze. Ikindi nuko dusaba leta ko yoraba akagashara kibanze ku bakozi bose b'abakozi batoyi kashinze mu mwaka wa 1980 bo bandanya kugasubiramwo bakagashira ku gihe, kuko amafaranga 150 n'ijana n'amahera 5 bari bafatiye ko mwaka wa 1980 murabona yuko yarengewe atakigezweho.